Ndabahaye mwiriwe. Sinza kuvuga amajambo menshi kuko icigwa bagiciye ko nagomba gusa ndaba abantu bari ngaha bari kumwe nabo bubakanye. Abantu umuntu ari ngaha wese ari kumwe nabo bubakanye nagomba kubasaba muhaguruke. Uno munsi sindi dinamike cyane, nsa n'umuntu agwaye, ngira ngo murabona ko nsa n'umuntu arushe. Ku by'ukuri murashobora kwiyumvira uburemerezi bw'igikorwa Imana yaduhaye, kuko hari aho dutegura ivyigwa nk'ibi ukamengo ni divertissement. Mugabo urashobora kwibaza uburemerezi urugo rufise n'ivyo Imana igwitezeko, les attentes Imana yiteze ku rugo. Mwumva ingene biremereye. Umuntu wese ari ngaha yavyaye afise abana, nawe utawazananye n'uwo mubakanye, eske murumva ubwo buremerezi? Murabwumva? Imana ibahezagiye. Nashaka nsubira inyuma gato, sinza kubatevya kuko naje nta nguvu mfise zo guteba. Iciyumviro c'Imana, l'idée originale y'Imana nuko vyose ku muntu bizova mu rugo. Muriko muranyumva mbega? Ikintu cyose kitavuye mu rugo ntigishobora kuba cyo. N'ibikomere turiko turavuga, hari ibikomere yabiciye ko Adonis biva kuko umwana atavyariwe mu rugo. Urugo naravuze ko ari iforoma ikugira icyo Imana igomba kuba. Ukuba umuntu ashobora kuba igikoko asa n'abantu, mugabo atagira ubuntu umuntu abukura mu nzu, mu rugo. Twaravuze tumaze imyaka ngira ngo umwaka gatatu tugaruka ku rugo. Muravye mu isi imbere urugo ruriko rurategwa cyane. Ikimbabaza nuko bavyita umwidegemvyo. Haraho numvise, sinzi ko ari mu Faransa muri iyi minsi bavuga ngo barakuyeho ikintu ca obligation conjugale, kuko obligation conjugale ivuyeho urugo ruragizene. Tuzosigarana utuntu tw'udukoko, sinzi ko abantu bazokwifata nk'impene naho nyene zo muci. Nibaza yuko twebwe abakijijwe, abantu bazi Imana, tugaruke kwijambo urugo. Uriya mudamu yavuze ati Imana yavuze ngo si vyiza ko umuntu yibana wenyene. Imana nzomuronderera umufasha nyiranye, kugira ngo aho nyene ikuremwo. Mbega mwabonye ko Imana civa ngo murondoke muzure isi, bavuye mu nzu, mu rugo. Je numva ari ikintu kirekire kandi ntahe twumvise zirahambaye, ariko Yesu ni mwiza.
ego vrema Yesu ni mwiza. Hari abantu arinda apfa ukabona afite imyaka 70 ariko ararira yibutse ingene se yakubita nyina kubera yagumanye igikomere ntigeze aronka ahavurirwa. Yesu rero ni umuganga mwiza. Je ngomba mvuge ku ngaruka ariko yabiciye ko nk'ama impact cyangwa ama symptome. Ijya definition ntayo mvuga kuko yayiciye ko iyo umwana yagize ibikomere byo mu muryango, ngomba ntebe mu muryango. Murabizi mu Burundi womengo kurera abana nukubita bakagabo, siko? Nukubatuka, nukumubwira ko atazovamwo n'inyungu y'itabi. Siko bavuga none? Niko bakunda kuvuga. Umwana ugasanga azi ko atacamaze. Agacana biza kuvamwo faible estime de soi. Akaba umuntu yumva yuko wewe atashashoboye atanico yovamwo. Niyizigire akumva ko ari umuntu muto no mwishuri uwo mwana ntazomenya. Abaye wa 20 akubwira ngo nagerageje. Mugabo arukwiye kumenya igituma umwana wawe avuga ko yagerageje yabaye wa 20 kuko birafise igituma ushobora kutamenya. Mugabo cavuye no ku majambo we wamubariye kuva kiri mutoyi. Umwana nk'uyo ntashobora kuzoba umuntu mukuru, ntashobora kuvamo umuntu munini kuko nta esprit de compétitivité iba muri we. Ntiyizigira, ntabona agaciro afise, ntashobora gushika kugutahura ko afise igiciro. Urabona kuvyara umwana ntatahura ko afise igiciro, niwe ubutakaje igiciro. Siko? Nagenda bamenyesha yuko mwabavyeyi mufise abana nta kindi kintu ufise ku isi, ico ufise ku isi n'umwana. Mwanyumvise? Ibindi vyose ku isi nta kizosigana izina ryawe atari umwana wawe. Mbega muranyumva? Nico gituma itungo ufise mu isi rya mbere n'umugore wawe n'abana bawe. Nukuvuga ko itungo ufise mu isi n'urugo rwawe, ibindi biza hanyuma. Zaburi igice cha 138 ku murongo wa 14 ngo je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Imana yatugize ikirema gisumba ibindi bire. Uri n'igiciro rero. Kwiye kwa muzi ko ufise igiciro kinini. Mbega ngira ndababaza. Problem abantu bafise nuko atamenya ko afise igiciro atawundi muntu numwe agifise ku isi. Mbega ivyo murabiko muranyumva? Umwana wese wawe uvyara canke wewe ubwawe utaravye n'ibikomere ufise, igiciro ufise nta wundi kwisa gifise ariho. Mwanyumvise? Igiciro cawe na president wa Amerika ntacafise, icafise n'iki wiwe, igiciro ciwawe nta wundi agifise. Sinzi ko muriko muranyumva. Ukwiye gushima Imana. Mugabo ikibabaje nuko ico giciro cawe gishobora kutagaragara ngo kije mu ngiro. Difficulté relationnelle. Iyo umuntu umwana yagize ingorane zo mu muryango akagira ibikomere, ntashobora yama yinuba abandi. Ntashobora kugiranira imigenderanire n'abandi, arabinuba. Ntashobora gukunda, ntashobora no kwemera gukundwa. Sinzi ko muriko muranyumva ngo manyaruke. Kandi yama afitaniye amatati mu rugo, hama amatati yubatse urugo yama ari mu matati. Ibikomere by'iwabo nivyo atwara yagiye kubaka. Ngahaye ico cyo bicigwa cyonyene. Kubera ingorane nyinshi mu miryango ziva kuki? Ziva yuko wubakana n'umuntu utazi ibikomere vyiwe.
ndasubiramo. Wubakanye n'umuntu yabuze nyina akiri umwana mutoyi, akaba umuhungu yabuze nyina akiri umwana mutoyi, azoba akeneye umugore, azoba nyina akongera akaba umugore wiwe. Sinzi ko byumvikana ibyo bintu. Wubakanye n'umugabo yabaye uko nyene, abakeneye yuko uwo mugore ariko arondera se, emotionnellement arondera se wiwe. Nico gituma kenshi uzosanga abakobwa nk'abo bagize ibikomere nk'ivyo byo kura basi bakiri bato, yamagomba ikigabo cy'ikijeya kirekire cy'inguvu, image psychologique ya papa. Abafise image psychologique ya papa kuko akeneye refuge, akeneye ahanyegera ntiyaronse, ntiyigeze yumva sécurité. Rero kenshi abantu nk'aba bageze ariya mu ngo hazoba amakonfli, hazoba kugwana, hazoba amatati, kuko vya bindi vya bikomere n'ivyatwaye bihuye n'ibindi bikomere. Kandi ntuzokugenda umenya ivyo ari vyo, uzova ngo umugore wanje ntashoboka, umugabo wanje ntashoboka, mugabo ntuzi ko wari waronse umugwayi wategezwa kugwaza. Ni ngorane. Twari gusoma hajya mu Banyefeso, ariko murabona ko umwanya wagiye. Uwo muntu uzosanga yama ariko ararya abana iminsi yose, abana batuka girane. Kubera iki? Afise ibintu aragwaye, ntigeze aronka umuvura. Umuntu yamana ubwoba agira ati bahava baranyinuba, barampeba. Yamana ubwoba, ntashobora gufata ingingo mu buzima bwiwe. Abantu nk'abo muri ababona yamariye ndesi, biva ku bikomere byahevye kimwira, kuko nigeze yakuriye mu magorwa. Nari kubiteba ko ari ku mwanya nawe uriho. Ishavu n'umururazi, umuntu yamakaze. Iryo shavu ukarondera iyo riva, kumbe riva ku ifizi imizi kure. Ariko iyo turafise amajambo y'Imana twari kwenda turasoma yinyishu kuri ivyo bibazo. Umuntu yamana umwikomo, yamashavuri abavyumva afise, yama yifuza kwihora. Sinzi ko murabona hari umuntu adaheba, ati ntihoye, adashobora guharira. Sinzi ko murabona abantu yumva aruhutse, ukamengo ni nk'ujya muntu anyoye amazi yaranyotewe, yihoye umuntu. Abonye ngo ntiyobona ikibi nkiriho. Hari abantu muri psychologie twita abasadike, n'abamasochiste, abasadomasochiste, anezerwa no kubona umuntu ariko arava amaraso agacemva, abonye umuntu avuye amaraso, canke abonye umuntu ababaye agacemva aranezerewe. Kubera iki? Afise iki? Navuze yuko ivyo bikomere ni imiryango shetani yinjiramo agaca akwandisisa, ugacuba posede, ukuzura abadayimoni, ukaba umuntu w'igikoko. Depression, découragement. Umuntu yihevye, umuntu yamana ari mu gahinda, ari triste profondément, umuntu ubona ko mbega abantu murazigana ari benshi. Ikibabaje abo bantu ni benshi. Nukuri no mwishengero hari umuntu avuga ngo jewe ngo ndisonzesha gose, atari uko ataragakiza, ariko ari bikomere. Ari bikomere nukuri. Ugasanga ahubwo afise tendance meme yukwibabaza. Mugabo kubera iki? Suko ari kurondera kuba, ariko nuko yashiye muri humiliation. Yarabaye humilié, yaratahuye ko atacamaze, arabona ko atagacira afise, abona ko ari umuntu akwiye imibabaro. Sindi ko ngwanya kwisonzesha, ariko umuntu akwiye kwisonzesha muri sens positif, atari muri sens y'ibikomere. Abantu batakigira iki? Batagira ivyizigiro. Ivyo byose byavuye kuko ivyo vyizigiro nibihe no munsi byahereye mu muryango. Umwana nigeze yigishwa ko ashobora kugira ivyizigiro,
ashobora kuba umuntu muniniya. Je nama nimvira aba mama bararindira abonye umukobwa asonza amabere agaca mubwira ngo hano ariko ntiyigeze amuvugisha neza, yari inkoni, yari kumuvuma ati none ko asonza amabere izohave banawe reka ndamuvugisha. Abandi bamuvugishije kera ntagukeneye, nukuri nakigukeneye. Ugasanga umwana asigaye yarikuye mu bandi bana, arizora, arigungagunga. Hajya kubisanzwe ugiye kuraba neza uri kuritegereza urashobora kubibona facilement. Uravye umuntu ingene yifata urashobora kubona ko yagowe, afise ibibazo byinshi. Umwana yigunga aba afise ingorane muhira, nawe mubwira uti capa yo gucapira neza muhira ngene bimeze, ucubona igicapo cyo muhira. Ariko ijya Zaburi, somya Zaburi agira usoma nyarusa kubera umwanya agenda yasimba. Yesu ntari kure yawe, arakubabaye. Difficulté spirituelle kijyana n'ikintu gihambaye. Abantu bafite ibikomere biragoye nuko bakizwa neza. Kubera iki? Kuko biragoye yuko bize bagirira confiance Imana mu gihe atawundi ibikomere byatumye batigirira confiance. Yego umuntu afitiye confiance Imana yigirira n'abandi. Wogira confiance Imana, wo kwizigira Imana atanu umuntu wizigira wundi numwe. Image déformée de Dieu comme père. Ugasanga ndi ku muntu yashinze ntavuga ati data yarankubita, arankorera ikibi, kugeza naho bavuze Imana ko ari data, avuga nti Imana akaba ari data. Oya, sinshobora kwita Imana data kuko nibutse data ibyo yankoreye. Imana data oya, bayivuga bayita irindi zina mugabo data kubera ibikomere byo muhira ikibise yamukoreye. Donc ivyo bisha bizana iki? Ni umuntu adashobora gusenga. None wosenga Imana udafitiye inuzeya, udafitiye ivyo utizigiye. Ama comportement destructeur. Ivyo ni ibintu by'imuhira biva kuki? Biba byavuye kuri wa mwana yabaye endurci, yakomantaje umutima n'ibikomere byo mu nzu. Umwana agatangura kugomba kugwana na se akiri muto. Se akubita nyina, se akangamira nyina, se yama ariko aragirira nabi nyina. Umwana agashatangura kuduza ati ungomba ngwane na papa. Ivyo nibibaho. Nta naho bagwana none batabara ba nyina. Ugasanga rero uwo mwana mugabo muhira biranse, agaca ahungira muri drogue, mu kaboregwe. Agomba kugirane gusuraja ibikomere vyiwe, agomba kubivuza inzoga n'urumogi. Agacaja muri violence. Usanga n'abana bama bariko nacavukamwe abandi n'abasuma n'abicanyi. Kubera iki? Ivyo byose byavuye mu nzu. Umwana adashobora gukora ikintu na kimwe atari responsabilité nimwe. Kubera iki? Kubera kandi ivyo bintu rero vy'imuhira nivyo bizogaruka. Umukobwa bitwari yagiye kubaka n'umuhungu bitwari yagiye kubaka. Mbega muriko muranyumva? Icuri nico wagizwe n'abavyeyi. Kiretse waragiriwe ubuntu, Imana ikakugira ikagira ikukigwize. Sinzi ko muriko muranyumva. Barambwiye abantu badivorishije bukeye baraye bagize mariage. Umwe wabo mama niwe yateka icayi, hari mu bazungu, uwundi nawe wabo papa niwe yateka icayi. Hanyuma rero mu gitondo baraye bagize mariage, umwe akakubita inkoko rundi ati genda uzane icayi, undi ati genda uzane icayi, genda uzane icayi, genda uzane icayi. Hanyuma rero irahava intambara ivamo
urugo rurasambuka rumaze ijoro rimwe. Iyo umuntu atarezwe neza, yahuye n'amagorwa y'ibikomere mu nzu, ubwa mbere we ntiyizigira, ariko akarondera yuko abandi bamwizigira ku nguvu, yama agomba ko bamwemera, kandi agomba afite hari ikintu kidahera muri we aricyo twita egocentrisme. Yama agomba yuko bajya abana nk'abajya baba bagize ingorane, ntuze yageze gusa n'uwitwagiriza ntuze Adronisi, kutabamuhira. Urumva abagabo badakunda kubamuhira, hari abanywa inzoga akamata abana baryamye cyangwa kandi akagenda bataravyuka, kugeza naho rimwe na rimwe ashobora no kumuyobegwa bahuye mu ibarabara. Kuko umwana yaba umukobwa w'umuhungu arakenera se muhira kugira ngo yige icyo bita romwa ideale, agera ahantu yubaha amategeko, kuko se niwe yenkarina l'ordre muhira, niwe la puissance muhira, niho mwana atangura kwiga kubaha amategeko. Mw'ico gihe umwana azana ikintu bita agenda, iyo atabonye se canke se atabimuhira ataboneka, haza ikintu cha agenda mu kintu bita umusosiyopate. Umusosiyopate umuntu ataco yubaha amategeko mengi iwe ntabaho, agaca agomba yuko atariwe nta wundi abaho. Niwe mw'ishuri atabaye derege n'induru, atariwe urumva abandi ntibabaho. Uwo muntu atwaye abandi avuze ikintu batagikurikije afuma apfa. Yofuma apfa ahoko ibyo agomba bitaba. Niyo ngorane rero byose ariko byavuye muri bya bikomere bya byo muhira. Kandi uyu muntu sinzi ko murabona n'abantu, ibi bintu ni ibintu dushobora kuzana no mu gakiza. Ndasubiramo, ibi ni ibintu ushobora gusanga no mu gakiza, ukagira ngo umuntu ni mpwemu yera, naho nibikomere. Bijya bintu c'est très dangereux. Sinzi nguma nimvira uburemerezi bw'urugo ni ibintu bikomeye cyane. Je ndibaza ko abantu benshi bazotangara, bazohava bahomba kuja mu ijuru kubera mu rugo, ko nibaza ko tuzaba dusanga twaranegrije ingo kurusha ibindi. Hari ibyo dushira ku mutima bya kurusha imuhira. Mbega abashinga naye muri ngaha, eske ndasubira ndabaza nsubire mbaza, mwumva uburemerezi bw'urugo bafasa? Uburemerezi bw'urugo murabwumva? Naravuze muri iyo minsi ni urugo rukunaniye rubananiye muzofana agahinda. Urugo rukunaniye ufusega abareze neza, abi wawe arayiki ari birara. Umwana akagomba kiga akaba umuntu akagira n'ibintu, mugabo ntagirisha amarira abavyeyi kubera iki? Ibikomere. Imana dufashe. Bari gusoma n'irya jambo umwanya waheze, yabiciye ko hariho les problèmes physiques, kiretse umuntu abantu benshi bashobora kwiyumvira ati mbega none birashoboka kuko umuntu ni psychosomatique, ni ukuvuga yuko le psychisme n'umubiri birafatanye, bifatanywa n'amanere.
hariho le nerf sensitif na nerf moteur. Iyo umuntu agize douleur spirituelle, émotionnelle, psychologique, retentissement yayo ingaruka zayo ziraja ku mubiri. Nta bantu murabona batwara inda imaginaire, amaregera agahagarara, yego ibimenyetso byose bikaba nk'uko umenga arafise inda mugabo ata mwana ariyo, mugabo byavuye kuki? Ku mubabaro psychologique. Umubabaro psychologique umuntu ashobora kurara ntasinzire, akagira hypertension, akagira trouble digestif, système immunitaire, abasoda b'umubiri bagahera. Kubera iki? ibikomere, traumatisme, imibabaro. Mw'abantu kirazira kurya umutima umuntu. Muravyumva mbega? Gutera umubabaro umuntu nibibi basha. Kumubabaza nibibi, kubabaza umuntu nibibi. Ngabo twagiye turaronka, je nagomba kubera umwanya, nagomba turezime, siko? Nagomba turezime kuko Adonisi yabiciyeko. Iriya jambo niryo nza kugaruka ko Matayo 11:28 gushika kuri 30 tuza kuriganira ncandayirangirizako. Les conséquences de blessure ni nyinshi. Les remèdes, reconnaître, kumenya ko wakomeretse. Umutima umenetse n'umutima urokonesa wemera ko wakomeretse. Kuza kuri Yesu, ngira ngo twaharonse inyishu. Kuza kuri Yesu. Yesu ngwambaza guharira n'abantu. Baraba ngo ibyaha bidaharirwa ngo nukurogota kuri mwemu yera, ariko haje ibyaha bidaharirwa ni bibiri ngo nutaharira nawe ntuzogirana, ntuzoharirwa. Udahariye ntushobora guharirwa. Nelson Mandela yavuze ati hamwe ntoharira abantu bangiriye nabi, asohotse prison amaze mu myaka 27, yavuze ngo aba bazungu hamwe ntobaharira noba ninjiye yindi prison mbi isumbiye nanimaze mu myaka 27. Niko mwavyumva? Bari baramukubise, bari baramukomerekeje mwe bati umuti nukugirana. Abantu bari ngaha bafise abantu batahariye banganiki. Hari amara ngo ndamuharira ngo yansavye imbabazi. Ngo arizo yansavye. Erega ntushobora kumererwa neza udahariye. Mandela yavuze ngo l'oppresseur et l'opprimé sont tous dérobés de leur humanité. Muravyumva? Uwagukiriye nabi, uwagiriwe nabi n'uwamugiriye nabi bose baribwa ubuntu bwabo. Ils sont tous dérobés de leur humanité. Iyo umuntu agukomerekeje ugakomereka, ukwiye kumuharira kugira ngo nawe ukire, kuko udamuhariye ntuzokira. Pardonner ni ikintu gikomeye. Nico gituma n'Imana naba nimvira yuko Imana Yesu acikanye ku musaraba yacigira iti, avuze ngo birarange, Imana yagize iti kuko Imana ntiyasubiye kunezerwa gushika bikunze kwisubira kugirana, gushika bikunze ko duharigwa. Amen. Ajya amajambo twari kuyasoma. Iyo kijya kintu womengo kirorosha ariko kiragora, iyo umuntu yakomerekeje umuntu ni byiza kumuharira. Ukwiye kumenya ko gukomeretsa umuntu ari cyaha gikomeye. Renouveler son intelligence par la parole de Dieu. Gusoma ijambo ry'Imana. Ibikomere birihe? Biri ngaha. Biha umuntu ingene yiyumvira. Akiyumvira sinzi iri jambo riri profond. Ibikomere bihindura ivyiyumviro. Bihindura ingene tubona ibintu. Bihindura no perception. Bihindura no jugement. Bihindura ibintu vyose. Rero kwijambo ry'Imana. Mbere mpwemu yera ni wakoresha gikorwa, navuze namvuga nti mpwemu yera akora gikorwa cyo gufuta yandika. Afuta he? Afuta ngaha.
muriko muranyumva mbe? Nico gituma je ntemera agakiza emotionnel, nemera agakiza. Mbega muranyumva? Agakiza ni système de pensée. Agakiza c'est un système de pensée. Ce n'est pas les émotions. Les émotions sont kurikira un système de pensée. Twizera ivyo twizera biri ngaha. Nico gituma ijambo ry'Imana ritegerezwa kuza kuturonuvera, kutunagura, kuduha ibindi vyiyumviro, kuduha ibindi cerveau. Amen. Développer une vie de prière. Ubuzima durere yawe, igikomere cyawe ukagitwara kwande? Kwa Yesu. Kuko Yesu aragifitiye umuti. Kwemera urukundo rw'Imana. Umuntu yakomeretse. Hari umuntu azi ko ata muntu umwe amukunda. Na yambu womengo urabumurondeza. Kandi ukamengo nukumuhanga kugiye kumuramutsa. Mw'abantu mwese muri ngaha. No ngaha abantu bicaye ngaha. Hari abantu bavuga ngo Imana ntibakunda. Sivyo? Ndazi ko ntariko ndabesha. Ngaha hari abantu bagira bati Imana ntidukunda, Imana iratwanga. Mugabo emera urukundo rw'Imana. Imana ibakunda mwese. Niba vraiment mu bintu byose je binezera. Ikintu kinezera nuko nzi neza ko Imana inkunda. Muriko muravyumva? Ce sera qui me libère. Nuko natahuye urukundo rw'Imana n'imbabazi za Yesu. Je suis vraiment libre. Amen. Ndazi ko n'abantu bose bavuga ati turakwanga, Imana ishobora kuva kwinyanka. Quelle que soit ma condition. Uko no bameze kose, Dieu m'aime. Amen. Nao ata muntu numwe yompa yambo. Ndazi ko Yesu yongwa munda akampa beze. Amen. Puisque nous courir, accepter l'amour du Père. Quel que soit ibikomere ufise, ivyo waciyemwo, ivyo wagendeyemwo, Imana iragukunda uko nyene uri. Amen. Kandi wafise valere yawe babitweretse. Bangahe bizera ko Imana ibakunda. Amen. Yesu abahezagire. Il t'aime toujours. Amen. Il t'aimera toujours. Igihe cyawe ukuzoba Imana izogukunda. Nagomba s'il vous plaît. Imana izokugera kwirukana n'umunsi n'umwe. Dépose ta douleur kwa Yesu. Ushobora kuba waciye mu bintu byinshi, tu es brisé. Shetani akuzana. Shetani c'est un intimidateur. C'est un accusateur. Mugabo Yesu yavuze ngo muze mwe, mbega muri mwese urimwo. Hajya ni mu gihe ni processus de guérison, ni byiza kuronka umuntu agufasha. Utizeye umuntu numwe urashobora kwize mu bantu bose, niwo buri umuntu umwe ashobora kugufasha, akagufasha muri processus de guérison, akagufasha ngene wokira, akakwereka inzira, restaurer les relations familiales. Mes chers amis, ushobora kubura ngaha utabanye neza n'umugabo wawe, utabanye neza n'umugore wawe. Bashinga ntahe nukuri, nta rindi tungo ufise atari umugore wawe musangiye abana. Ndasubiramwo, nta rindi tungo ufise atari umugore wawe musangiye abana. Nta yindi nzira ufise atari uko wumvikana n'umufasha wawe mukarera abana. Imana izobibabaza. Muranyumva? Umuntu perpetuité yiwe kuguma baho kwisi nuko urugo rwiwe ruguma ruriho. Amen. Image y'umuntu iguma mu rugo. Nico gituma mu Kirundi bava ngo hajya ni kwa naka. Siko baguma bahitirira umusekuru wake akera. Ndabasabe nta kintu na kimwe cotuma abana bagorwa bagira ibikomere ataco bazovamwo. Nta prix iriho mutopeya. Amen.
mbega muranyumva ntacyo utoriha ngo urugo rwawe rumerwe neza. Ndiko nigisha abo bazabwira nti umugore wawe nurya muri kumwe mu nzu, nurya babasengeye, nurya mwandikanywe, abandi bose nibisamama njojo nibisuma nibi restaurer les relations familiales. Mbega muranyumva kandi essayer de comprendre aho ibi ni ibikorwa bya Satani. Ibi ni ibikorwa bya Satani. Ushaka kuguma ukubita utera amabuye umena urugi, mugabo ukwiye kumenya ko Satani yinjiye bikwiye kujanwa kwa Yesu. Bijya yabiciye kwa Adronis sinabitebako kubera ari demoniaque. Abasanga ngo bari abantu ngo ingo zara ngo barahukana, siko ngo barahukana ngo ingo zirabananira, naho ni igisigo cagizeni cinjira mu bikomere ivyo yagiye bitwaye hariya biranse, ivyo bibabrize bijanye kwa Yesu, toujours kwa Yesu. Kugendera mu rukundo, l'amour est le fondement de la guérison familiale. Mwabyumva? Urukundo nigo nkingi yo gukira mu muryango. Amen. Mwanyumvise? Urukundo nigo nkingi nukuri. Ukagumako kugeza ukize. Ibi byari gufata umwanya muremure ariko ngomba ngarukire harya kubera umwanya, kuko ibi bintu biguma bigaruka bifise ingufu nyinshi. Hajya Yesu avuga ngo muri umunyu w'isi, nuko mw'isi ngo zisambutse abantu b'Imana bobo nibaba umunyu ziwabo zimere neza. Muri itara siko iryo tara riko gitereko cyaryo, twebwe izi wacu zigirene zibe nziza, ziri mu rukundo, zirimo gusenga, hanyuma baza kutuvoma ko rero tubaronkere umuti. Matayo yanje navuga tuyihereze ko 28 11 plutôt Matthieu 11 nari kuja kuri byo kumenya ko ngene wakomeretse ni ibintu byinshi bya nitwo harimo ibintu bitari bike, ariko sinobija ko nitwo batukiva ngaha. Ariko reka tuvuge rya jambo ry'Imana ingene dushobora gukira, sino amateori ni menshi. Soma ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya 11 umurongo wa 28. Havuga ngo nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Umurongo wa 29 uvuga ngo mwiremeke ingogo yanje munyigireko kuko ndi umugwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Tugeze kuri rya jambo rero, ukira gute? Ukiruje kwa Yesu. Nimuze mwese abananiwe n'abaremerewe, ndagirana ndabaruhura. Mwikoreze ingata yanje kuko umutwaro wanje uragizeni, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Mwisezerano rya kera bari bafise isabato y'umubiri, siko
Yesu nawe avuze isabato y'umutima. Abantu bafise ibaremereye, ibikomere, ibintu byinshi baze. Amen. Ngo kuko ngizene niyoroheje mu mutima ndumugwaneza. Yavuze ngo ndi humble. Mwumvise ubahamagara si ukuryagagura. Yesu ntakuryagagura, ariyoroheje, numugwaneza, akugomba mw'iyo mibabaro yawe, n'ivyo bikomere, n'ivyo bintu byose twaronse. Nukuri twaronse ibishinga ntahe by'ingene umuntu ashobora gukira. Urashobora gukira. Amen. Ivyo bikomere byakoze muri wowe ntavyo nzi, mugabo iconzi ntakekeranya nuko Yesu nuno munsi yiteguye kugukiza ibikomere byawe, akaguha un nouveau départ, ugasubira muri destine yawe, ugashika ku giciro cyawe Imana yakuremeye, ukabico utegerezwa kubera Imana mw'isi. Amen. Kuko ico nico gifise igiciro kurusha ibindi. Ibikomere bizoza biraza au cours des chemins, mugabo utegerezwa gushika ku Imana igomba kuyishikirako. Amen. C'est ça la vraie valeur. Iyo niyo vraie valeur y'ubuzima bwawe. Imana ibahezagire. Nagomba mpereze kuri iri jambo, iyi apere ya Yesu. Muze mwese abananiwe n'abagizene ndaba, kandi ntakubuskira, ariyoroheje n'umugwaneza. Imana ibahezagire. Il vous aime. Mbega mwashobora kwirepresenta urwo rukundo rwa Yesu? Il a tout donné. Résumé yo mwijambo ry'Imana yose n'urukundo rw'Imana. Amen. Il a tout donné. Il a donné sa vie. Ce n'est pas pour moi, c'est pour nous tous. Amen. Imana ngo ntirobanura kucubahira, niyerekana favoritisme. Ijambo ry'Imana ni confidence tuvuga ati naho nkerera izosi ndazi ko ari igikuri. Amen. Kandi vraiment none urizera ko Yesu yagucunguye nawe? Urizera ko yagukunze kugeza hapfa mu kibanza cawe? Ufu wari gufa kabari warufa, wo kwicwa n'ibikomere kubera iki? Amen. Dawidi yabwiye umutima ngo umutima wanje nureke kumpagararamwo. Amen. Reka kugira, reka kumpagararamwo, niwizera Imana. Umutima nureke kuguhagararamwo, wizera Imana. Yesu abahezagire. Numva uno munsi dukwiye gusengera n'abantu bagira ati ndafise umutwaro, ndafise ibingoyi, turaza kubasengera. Yesu abahezagire. Imana ibahe umugisha. Ndahejeje. Turahamagaye abaza kwa Yesu. Umuntu agira ati nukuri ndumva ko mfise ikintu ngomba kubarira Imana, ndafise igikomere, ndafise ibintu byambabaje, ngomba guhinduka. Uno munsi uze kwa Yesu, car il t'aime. Imana ibahezagire. Nukuri uri umunyacubahiro mu maso y'Imana. Ukwiye kumenya ivyo bintu. Ntushobora kumbwira ko atacomaze navuga nti no. Imana itarandema yabanje kurema ico ndayimariye. Hallelujah. Mwanyumva? Imana itarandema yabanje kurema ico ndayimariye, nico gituma ntushobora kundambrasa nibibaho. Amen. Je suis unique, ndi singiriye mwisi. Hallelujah. Nico gituma kwifuza ari cyaha kibi. Ifuza ico utegerezwa kuba. Hallelujah. Nico gituma mu masengesho yawe kuri ibikomere rero ubica utegerezwa kubera Imana. Ya valere yawe shetani agomba kuyirya, ayica guhombya ahombye Imana. Ego utabaye ico utegerezwa kuba Imana ibihombye. Ivyo bikomere byose nibiza kugira ngo bihombye ico Imana igomba kuyibera. Uru igiciro mu maso y'Imana. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Uru igiciro kinini mu maso y'Imana. Reka kwizinga rero. Shetani nareka kuzinga iki kandi uri umuntu munini imbere y'Imana.
amen. Ntumureke ngo agukandagire. Imana waravutse urabaho, uri muri proje y'Imana, uri umugambi w'Imana utegezwa gushika kuco wateguriwe. Yesu aguhezagire. Uriho wumva uti ngomba kuza kwa Yesu, Imana iguhezagire. Turakurindiriye rero, Yesu aguha umugisha. Ego.